iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abakristu bagera kuri miliyoni baturutse hirya no hino ku isi bateraniye i Namugongo muri Uganda bizihiza umunsi w'abahowe Imana ba Uganda. Igipolisi cy'u Burundi kiratangaza ko cyataye muri yombi abantu batandatu bateguye kandi bakica umukenyezi w'umurundi kazi wari ufite ubwenegihugu bw'Ububirigi Eugenie Ntakirutimana wishwe umwaka ushize. Nibo binjiye bongera barica n'amaboko yabo ujya mu fasoni bongera basiga bamuboshe. Aba nibo bamwishe n'amaboko yabo bongera baramwambura n'amaboko yabo. Amatohoza yarabandanije kuburyo ejo bundi murasko twaberetse inkozi z'ikibi ngaha bari bagize imisi bambura abantu bakoresheje ubwenge mbere bagakoresha n'ibigwanisho. Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa Ministeri ishinzwe umutekano mu Burundi. President Macky Sall wa Senegal uyoboye umuryango umwe bw'Afrika arabonana na President w'Uburusiya Vladimir Putin baganira ku kibazo cy'ibiribwa umugabane wa Afrika ukeneye byabaye bike kubera intambara ibera muri Ukraine. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho? Miriwe neza Veniste. Turayahera kuyavugwa muri Afrika. Igihugu ca Chad ejo ku munsi wa kane cyatangaje ko kiri mu bukene budasanzwe bw'ibifungurwa gitako gisaba imfashanyo y'amakungu. Kugusaba imfashanyo kubaye imbere y'inama yo kuri uyu wa gatanu hagati ya Macky Sall arongoye ubumwe bwa Afrika hamwe na perezida w'Uburusiya. Ni inama itumbereye kuganira kukuntu umugabane wa Afrika woronswa ibifungurwa cane cane ivy'intete byazibiriwe umuhora kuva Uburusiya buteye Ukraine. Itangazo rya leta ya Chad risaba ibihugu byose bibishoboye gufasha ico gihugu kuva aho Uburusiya butere Ukraine. Mu nyuma ibihugu byo mu burengero bw'isi bigafata ibihano ku Burusiya byaciye bitera ihungabanywa y'ibidandazwa vy'ingano byava muri ibyo bihugu bibiri. Isi yaciye yinjira mu bihe bishobora kuzoyishikana ku mafa. Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Burkina Faso abasirikare babiri hamwe n'abasivile bane bafashanye n'abasirikare gucungera umutekano barishwe mu gutana mu mitwe kwabahuje n'abajihadiste ku munsi wa gatatu. Amakuru ava mu bajeje umutekano avuga ko abandi basirikare 8 bakomeretse. Abagwanyi 7 baricwa muri uko kurasana kwabereye mu gisagara ca Djibouti ni cyo mu ntara ya Sum mu buraruko bw'igihugu. Washington, ijwi ry'Amerika. Ahandi havugwa imfu muri Afrika ni muri Mali. Abakozi babiri ba Croix Rouge barishwe igihe imodokari barimwo yategwa mu ntara ya Kayes ni mu burengero bw'ico gihugu. Croix Rouge ya Mali yavuze ko umushoferi w'umunyemali hamwe n'umukozi yamuka muri Senegal bafuye ku munsi wa gatatu. Inyuma yaho abagabo bitwaje inkoho bari ku mapikipiki barasiye imodokari yabo yari kigicapo ca Croix Rouge ya Mali. Nuhum Mayiga, umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge muri Mali, yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abo bakoze ico gitero basa n'abasuma aho kuba abajihadiste. Mu kwa mbere ishiramwe ry'abagira neza ry'Abafaransa nabo Médecins du Monde yavuze ko rihagaritse imfashanyo ry'abagwayi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mali kumvo z'umutekano. Hanze y'umugabane wa Afrika ni ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, leta ya Amerika yavuze ejo kuwa kane ko iriko iragerageza guhagarika abacinyuma bagahunga ibihano byafashwe barimwo abategetsi bakomeye mu Burusiya hamwe na Perezida Vladimir Putin. Amerika ivuga ko bagerageza kunyegeza
no kwimurira amafaranga yabo ahandi. Ivyo Amerika igiye gushinga ijisho cyane birimwo amato y'abantu ku gatwe kabo, indege, abategetsi b'Uburusi hamwe n'abandi begereye cyane Perezida Putin. Prezidansi ya Amerika yemeza ko ibi bihano bishasha bishiriweho guhangana n'abagomba kubica ku ruhande. Mu itangazo yasohoye kuri ivyo bihano, umushikiranganje wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze ko Amerika izobandanya gushigikira Ukraine mu guhangana na Perezida Putin n'abamufasha gutera Ukraine. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio@voa.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Abakristu basaga miliyoni baturutse mu bice bitandukanye by'isi bateraniye ahitwa na Mugongo muri Uganda bizihiza umunsi w'abamaritiri ba Uganda. Abahowe Imana bo muri Uganda barenga 40 bishwe bitegetswe n'umwami Kabaka Mwanga wa kabiri bazira kutamwumvira, bagahitamo gukurikiza ibyanditswe mu Ivanjiri ya Kristu yigishwaga n'abugiza ubutumwa. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi. Wiriweho? Mwiriwe neza bwana Venuste. Aho ngaho inamugongo harabera misa nkuru yo kwizihiza uyu munsi w'abahowe Imana mu Buganda. Imihango igezehe? Ubu aho tuvugira misa irakomeje. Hariho misa yayobowe n'abakristu baturutse mu madayosisi amwe agize Uganda, ariko ntabwo ari misa ku ruhande rw'aba Kiliziya Katolika honyine, aho ngo ni ruhanda hina Mugongo hari isengero y'aba-Anglikani naho bafite misa yabo, kuko naho hari abihawe Imana mu Buganda b'aba-Anglikani n'abakatolika ndetse n'abayisilamu. Ubwo rero iyo mihango yose ikaba irimo kubera icyarimwe yo kwibuka abantu. Harimo za misa zitabiriwe n'abantu benshi cyane kuva mu bice bitandukanye by'isi, na cyane abenshi ariko akaba bava hano muri Uganda n'abandi mu bihugu bitandukanye bidukikije hano. Uravuga ko za kiliziya zitandukanye aho ngaho muri Uganda zizihiza uyu munsi usobanura iki kubemera Imana muri Uganda? Kubemera Imana muri Uganda uyu munsi niho wavuga ko bizihiza ukuntu Ivanjiri yageze muri iki gihugu n'ukuntu yaje kwamamara mu gihugu cyose. Kandi nibutse ko atari umunsi wizihizwa muri Uganda gusa, ahubwo Kiliziya Katolika ku isi hose irawuzihiza, kuko uri kuri kalendari ya Kiliziya Katolika ku isi hose. Ubwo rero ababika bizihiza aba bantu bitwa bihawe Imana bishwe mu 1885 bazizwa kwemera Ivanjiri ya Kristu. Ubwo rero abanya-Uganda benshi akaba bumva ko abo bantu ari batumye idini cyangwa ukwemera Imana kugera muri iki gihugu cyangwa kumvikana cyane muri iki gihugu, abantu bagatangiza gukurikiza Imana, idini ikaba mu gihugu, abantu bakayikurikiza ndetse no mu bihugu bikikije Uganda. Twibutse muri makeya uko byabagendekeye, niki cyatumye umwami Kabaka Mwanga wa kabiri afata icyo cyemezo cyo kugira ngo babatwikire inamugongo? Hari mu mwaka w'1885 niho abamisioneri abamamaza idini bageze muri Uganda.
icyo gihe batangira kwigisha ariko bashikiye hano i Buganda. Iyo tuvuze Buganda abantu benshi hanze ya Uganda ntabwo bamenya aho bitandukaniye Uganda na Buganda, aho bitandukaniye. Buganda n'ubwami buri muri Uganda. Rero umwami wa Buganda icyo gihe dore igihugu cya Uganda ntabwo cyari cyakabayeho, hari ubwami butandukanye muri iki gihugu, ariko hano muri Buganda niho abamisiyoneri bashikiye batangira kwigisha ivanjiri. Nuko kandi icyababaje umwami cyane cyane nuko aba bantu bakurikije izi nyigisho z'abamisiyoneri bakoraga mu ngoro y'umwami, barabakozi b'umwami, bamwumvira bakora ibyo ashaka, bamwe ari abasirikare be. Ariko ko bumvise ubutumwa bw'aba bantu bari baturutse hanze batangira kugomera umwami, batangira kugomera sebuja. Nuko sebuja arakaravuga, kubera iki mwakurikiza ibintu by'abanyamahanga barimo kuzana hano abazungu, nimwumve ibyo mbabwira. Nuko ategeka ko bicwa. Ariko rero bajaga kwikirwa Inamugongo. Cyatumye hitwa Inamugongo nuko bikirwaga mu bice bitandukanye by'iki gihugu, bakagenda bakururwa hasi ku migongo n'abasirikare b'umwami kubageza aho hantu bikirwaga. Hari umusirikare mukuru witwaga Mukajanga, umusirikare mukuru wari ushinzwe kubica. Hanyuma aho hantu haza kwita Namugongo kubera ko abantu bajaga kwikirwa bagendaga bakururwa ku migongo. Ignatius Bahizi mukanya wavugaga ko abitabiriye ibyo birori byo kwizihiza abo bamaritiri ba Uganda bagera kuri miliyoni. Abo bantu baturutse he, ni bantu ki? Aba bantu nabasanzwe baza kwizihiza kuko ibi ni birori bibaho buri mwaka, ariko hareshize imyaka 2 bitaba kubera icyorezo cya COVID-19. Na abantu ndetse uyu munsi babaye bakeya, babarirwa mu miliyoni, ariko kenshi basaga muri miliyoni, bakagera muri miliyoni 3 baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu cya Uganda, muri Kenya, muri Kongo, mu Rwanda, Tanzania no mu Burayi no muri Afrika ngari rusange baza hangaha. Abenshi cyane cyane nko muri Uganda bo kuva kure cyane batangira kugenda ingendo habura ibyumweru 2 uyu munsi ugere bakaza n'amaguru bavuga ko bari mu rugendo rutagatifu. Abandi cyane bakunze kuza n'amaguru n'abaturuka muri Tanzania na Kenya no muri Kongo, baza mu rugendo rutagatifu baza n'amaguru bakamara ibyumweru 2-3 bagenda, bamwe bakagera ibirometero 500 na 600 bakagera hangaha habura gato ngo uyu munsi ugere. Hanyuma abo nibo bamwe rero bari ahangaha bari kwizihiza uyu munsi, ariko abenshi muri ubu ngubu ni abanya-Uganda hamwe n'abaturutse muri Kenya na Tanzania. Ignatius Bahizi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, ukomeze ukurikirane iyo mihango, ugira umunsi mwiza kandi nanjye unsabire. Murakoze cyane bwana Venuste, kandi nibyo koko ndaza kugusabira. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi igipolisi kiratangaza ko cyataye muri yombi abantu 6 bateguye kandi bakica umukenyezi w'umurundi kazi wari ufite ubwene gihugu bw'Ububirigi, Eugenie Ntakirutimana, wiciwe muri hoteli yari acumbitsemo mu mujyi wa Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe umutekano Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye aravuga ko abamwambuye ubuzima bari bagamije kumucuza amafaranga. Pierre Nkurikiye: nibo binjiye bongera barica n'amaboko yabo ujya mu fasoni, bongera basiga muboshe. Aba nibo bamwishe n'amaboko yabo, bongera baramwambura n'amaboko yabo. Amatohoza yarabandanije ku buryo ejo bundi murazi ko twaberetse inkozi z'ikibi ngaha bari bagize iminsi bambura abantu bakoresheje ubwenge, mbere bagakoresha n'ibigwanisho, harimo n'abajeje umutekano. Ku matohoza yakoze kuri bajya niyo yahavuye yerekana abicanyi b'ukuri bivye, bongera barica umufasoni kandi baravyiyemerera. Bamaze gukora ubwo bubisha bagiye bamwivye, baramutwaye amafaranga y'amarundi ashika ku 500, baramutwara inoti 5 z'amafaranga y'amaero ijana, kuvuga amaero 500, baramutwara inoti 17 z'amafaranga 50 y'amaero, kuvuga amaero 850, baramutwara kandi inoti 12 z'amaero za 200 no kuvuga amaero 240. Uteranije yose hamwe amaero urabona yuko ari 1590. Baciye bamutwara kandi na passport n'agasakoshi karimo ayo mafaranga. Ivyo ngo bahavuye baturira mu nyuma. Kandi tugashimira cyane abakoze amatohoza kuri buno bubisha. Ishaha nka kiriya iyo gikozwe kigakorerwa mbere n'umunyamahanga, bica biboneka bitanga isura mbi ku gihugu.
aba rero bakoze kino gikorwa turabashimiye cyane tunabatera intege tubasaba ko no ku bindi vyaha biba bikoretse nk'uku bokora amatohoza gutya nyene gihinga ku buryo inkozi z'ikibi zigafatwa zigashikirizwa ubutungane. Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe umutekano. Iyo nkuru turakomeza kuyitegura neza turayibageza mu makuru yacu ataha. Mu Burundi kandi leta igiye gutangiza gahunda yo gushyira amasambu hamwe kugira ngo abaturage bahingire hamwe imbuto zimwe kandi basarurire rimwe kandi hamwe. Ikigamijwe ni ukongera umusaruro no kwihaza mu biribwa kw'abanyagihugu. Uwo mugambi bawakira bate, aho wageragejwe, wageze kuki? I Kigali mu Rwanda ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana. Desire Hatungimana, wiriweho? Wiriwe Veniste. Iyo gahunda yo guhingira rimwe ahantu hamwe ibintu bimwe, leta y'u Burundi yitezeho iki? Leta y'u Burundi yiteze ko byinshi kuko ugiye kuraba mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu kiriko kiragira abanyagihugu benshi rero batakigira aho barima, bigasaba yuko leta yumvira uburyo bushasha bwotuma abarundi bashira hamwe amatongo yabo bakarimira hamwe bakarima bimwe kugira abajejwe indimo biborohere kubakurikirana kubahereza byankenerwa kugira naho hato hahari hashoboye kuva umwimbo ukwiriye. Mu ntara ya Ngozi rero ni intara imwe igize u Burundi, muri iyo ntara iri mu ntara kandi zirimwe abanyagihugu benshi cyane. Ubujejwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara amenyeshe yuko uwo mugambi muri iyo ntara uzogira akamaro kanini cyane bafatiye uko ahandi biriko biragenda mu bindi bihugu, ariko akafatiraho karorero aho uwo mugambi watanguriye mu Myonga, aho abanyagihugu b'Abarundi uno munsi barima ikintu kimwe bakakirimira rimwe hama bagasarurira rimwe. Ayibaza rero yuko uwo mugambi niba ushira mu mitumba mu misi mikeya begiye kubitangura kugira bashire no ku misozi hazovamo akarusho kanini cyane. Ariko rero abanyagihugu siko bavyumva. Abarimiye mu Mwonga barabitahura ko bamaze kumenya kubona akamaro kavyo, ariko ku mitumba abanyagihugu ntibumva ukuntu bashobora guteranya amatongo yabo, bakavuga yuko ari bashobora kuvyara amatati. Hari abafise amatongo manini, hari abafise amatongo matoya, ariko wajejwe indimo arabisigura neza akereka abanyagihugu yuko umutima uja hamwe, yuko umuntu wese itongo ryiwe uko rizoba ringana azokurikiza akarimbi kiwe afatanye n'uwundi. Mugo abantu bashika ku hegitari kuri 5 barimo ikintu kimwe bakurikiranirwe hamwe, hanyuma umwe wese ageze kwimbura imbure rimwe, ngo bizobafasha kandi no kurinda babasuma baza kwiba kuko bazaba basarurira rimwe vyerera rimwe, bikazofasha cyane gose. Ugiye kumva ukuntu yasigurira abanyagihugu birumvikana ko umugambi wizwe neza kandi yuko ufitiye akamaro kanini abarundi. Desire Hatungimana, urahungaho i Kigali mu Rwanda, hamaze igihe kinini hatangije gahunda nk'iyo ngiyo guhingira rimwe ibintu bimwe. Ubona yaramaze iki mu rwego rwo guteza imbere no kurwanya inzara mu gihugu? Ugiye kumva abanyagihugu bo mu Rwanda ko babivuga, barashima uwo mugambi kuko wabafashije kugwiza umwimbu, kandi umunyagihugu w'umwirimizi nta kindi abashaka atari kugwiza umwimbu. Biraboneka rero yuko ari umugambi mwiza ibihugu bifata, kandi rero ugasanga ngaha mu Rwanda aho bashoboye gufata uwo mugambi abanyagihugu naho baba bahinze hamwe bagasanga hari ibigori abandi ibiharage, nikibuza kuko wa wundi yashoboye kwimbura ibigori mwimbu wiwe akagurira wa wundi yarimye ibiharage, ugasanga fashanya hagati y'abanyagihugu kandi ugasanga bashira za mbuto zihakunda kandi zihika, bigatuma rero umwimbu yongera. Nibaza ko no mu Burundi rero barabiye kuri ako nkuko babitanguye akarusho kazibokeza. Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze nawe Veniste. Ishyirahamwe ry'abagore b'abarundikazi baharanira amahoro n'umutekano ryatangije gahunda yo kwigisha imyuga bamwe mu bantu bahohotewe mu buryo butandukanye mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Abo barimo abagabo n'abagore. Pierre Claver niyo nkuru. Kudoda n'ukuri ndi kubimenya.
uyu mukenyezi twamwise Maria ari mu bandi bariko barigishwa imyuga itandukanye harimwo kubarira canke kudoda mu Kinyarwanda. N'umwe mu bahuye n'amabi atandukanye harimo gufatwa ku nguvu mu ntoreka zadutse mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ubu ahari mu buhungiro we na bagenzi we bizeye ko kwiga imyuga bizobafasha kwibeshaho no kwibagira amabi bakorewe. Nukuri bizogenda bifasha nubwo nyene nta wibagira aho yahiye nkongera kurema agatima. Amabi yashikiye barampohoteye bamfata ku nguvu no kubura umuvyeyi umwe no kubura abavandimwe twaratatanye. Urumva ni igikomere gikomeye kuri jewe. Bizofasha cyane kubera nzoba mu bandi nibagire vya bindi vyahora bituma niyumvira cyane nkaja kure. Nakorewe ihohoterwa. Umuvyeyi umwe wanje baramwishe na musaza wanje nkurikira, nanje na mutoya wanje hari byatubayeho, ariko numva nomenya gushona, numva nomenya gusuka. Yose umwuga ntushobora ku kazi baza bagusanga. Iyo ni nayo ntumbero y'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité watunganije izo nyigisho zimaze guhabwa hafi abantu 80 kuva mu myaka 4 iheze, nkuko Jean d'Arc Zaninyana umuyobozi nshingwabikorwa w'uwo muhari yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ico ni ikintu tudakekeranya kuko hajya iyo umuntu afise ico akora nibaza yuko yiyumvira cane ugutera imbere ko ivyamubayeko. Uranababona no munsi iyo baje ngahanye baratwenga bashobora gusubira kuronka ubuzima. Ayo mahoro n'umutekano ategerezwa guharanirwa n'abarundi bose twese uko turi, na cane abo bababaye bazi vy'ukuri ico baharanira. N'abantu bafashwe ku nguvu ari abagabo canke abagore, hariho muri bimwe twita torture bagakubitwa bagafungwa, abatewe inshinge gushika n'izisaha batazi icarimwo, abafashwe ku nguvu bakavyara abana babona abana babo nk'uko bo bari abantu b'imicafu kubera ingwara zivuye ku ngaruka z'ivyo babateye. Naho biruko bamwe mu bagabo bahuye n'ayo mabi arimwo gufatwa ku nguvu bavuga ko ikizobahoza amarira barize ari ubutungane bwo kubita intaye mu gahanga ababi bakoreye. Sinakubwira ngo kuvyibagira, umuntu aribaza bahanwa nande. Ikomere gishobora guhera ku mubiri mugabo guhera ku mutima biragoye. Torture ni ikintu cagutse cyane. Umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone uko ibikomere biheze, no kubona yuko n'uwamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga. Aha umuhari w'abakenyezi uvuga ko ukorana n'abashingwamanza bashikana amadosiye atandukanye mu butungane mpuzamakungu nka sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Haraheze imyaka 5 sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI itanguje amatohoza nyezina kuri ayo mabi yoba yarakozwe mu Burundi. Maître Armen Yongere umuhuzabikorwa mu runani rw'abashingwamanza batwara amadosiye muri yo sentare amenyesha ko amadosiye arenga 2,000 amaze gushikanwa muri CPI. Uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima, n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo barabonye ubwicanyi buriko burakorwa. Umushikiriza amanza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha, araheza agashirako imitahe y'abakurikiranwa. Nico gikorwa barimwo rero. Hariyo bafashwe ku nguvu cyane abakenyezi n'abigeme, amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu, hari amadosiye ajanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi bukabije. Twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu vyo iyo sentare ishinzwe. Ico bikoze bamwe mu bakorewe ayo mabi bo babona ko igihe kibaye kinini. Ijwi ry'Amerika ryabajije umwe mu bashingwamanza mu biro bijejwe uruhara rw'abakorewe amabi section de la participation des victimes et de réparation muri CPI aho dossier igeze. Olivier Rando asanzwe ari no mu gisata ca kirimanza greffe yatubwiye ko ari banga, ariko yemeza ko ibiro vy'umushikizamanza mukuru wa CPI bigejeje kure amatohoza azotuma hasohorwa imitahe mpuzamakungu kubakekwaho ivyaha bitandukanye.
kuva itariki 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Leta y'u Burundi ivuga ko ayo madosiye yose yitwariwemwo ari mfa gusa, yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Buraya na Amerika bidacana uwaka n'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Tukivuga ku iterambere ry'abategarugori mu Rwanda, hatangijwe kuri wa kane igikorwa cyo kwinjiza abagore mu mwuga wo gutwara amapikipiki moto akoreshwa n'amashanyarazi mu rwego rwo kubateza imbere no kugabanya ibyuka bihumanya. Kigali, Asumta Kaboyi. Kwikubitiro uyu mushinga witaye ku bagore bari basanzwe bakora imirimo iciriritse ndetse n'abafite ibibazo byihariye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage Urujeni Martine yasobanuye ko uyu mushinga uje gufasha abagore bari basanzwe babaho mu buzima bubagoye. Uyu muyobozi yumvikanishije ko mu ntangiriro bazakorana n'abagore bari basanzwe bakora ubucuruzi bwo mu muhanda, abakobwa babyariye iwabo ndetse n'abapfakazi. Urujeni asobanura ko uyu mushinga uje mu buryo bwo kwereka abagore n'abakobwa ko nta murimo bahejwemo. Uyu ni umushinga umujyi wa Kigali utangije ufatanyije na Safi, ugamije guteza imbere cyane cyane umwari n'umutegarugori, kumwereka ko ashoboye, tumujyana mu bikorwa abari n'abategarugori batajyaga bakunda kugaragaramo cyane byerekeranye no gutwara moto, mu kubafasha kuva mu mirimo itandukanye idanakurikije amategeko cyangwa se inabangamye, bashobora kuza kwiga gukanika, kuko hano ntabwo baziga gutwara moto gusa, baziga no kuzikanika. Umujyi wa Kigali utangaza ko watangiranye n'abagore 120 barimo batangiye kwigishwa n'abandi basoje amahugurwa ya moto. Madamu Wobasa Ornera ni ushinzwe guhugura abakobwa n'abagore bagiye mu mwuga wo gutwara moto. Abantu nigishije ni abantu baba bafite ubushake bwinshi ku buryo ntago byangoye n'isegonda imwe. Bitangira ntago nari mbikunze, kugeza aho ntangiye kubikora nibwo nabikunze cyane, ku buryo niyo mfite imodoka ndayiparika nkafata moto. Ndigisha ariko nanjye ndayifite ngenderaho. Intego yacu nyamukuru no kubona abagore ku muhanda batwaye izi moto, tukumva ko atari ikintu abagabo bonyine bakora, kuko nanjye ndacyagenda mu muhanda ukabona abantu barantangariye, so bikavaho gutangarirwa, akaba ari ikintu buri muntu wese yakumva ko umugore arashoboye. Nkuko byatangajwe n'umujyi wa Kigali, abazajya bahugurwa bazamara amezi 3, urangije ahite ahabwa moto atangira akazi. Abavuganye n'ijwi rya Amerika batangaza ko biteguye kujya mu muhanda gushaka amafaranga. N'ubundi nayisanzwe ntwara moto kuko nabaye n'umwarimu muri Etoile. Ubwo rero mu buzima bwanjye n'ubundi nakuze numva ko ntacyo umuhungu yandusha, nakundaga gutwara n'ubundi. Byo twe no mu rugo bajyaga bambyutsa na saa sita ari nk'umubyeyi ugize ikibazo, kuko bambyutsa rero nkumva ko ari ngombwa guhita njyayo, ntabwo njya nitaho ku isaha iyo ariyo, isaha yose buri gufata ku mafaranga. Kwikubitira abagore n'abakobwa bazarangiza aya mahugurwa bazahabwa moto ku buntu. Gusa uyu mushinga uzagenda ukura, abazawinjiramo nyuma bazajya bahabwa moto bajya bishyura, ariko abatangiriweho bazazihererwa ubuntu. Ubu ngubu bazajya biga hanyuma bahabwe moto no gutangira uwo mushinga wabo, hanyuma uko ubushobozi buzagenda buboneka, uko uyu mushinga dufatanyije bazajya bagira ubushobozi, tuzajya dushyiramo n'abandi nabo bahabwe uburyo bwo gutangira kwiteza imbere. Turizera yuko nibamara no kubona iyi moto, kuko bazayibegurira, bazayabasha kwiteza imbere nyine bagatangira ubuzima. Umujyi wa Kigali ufatanyije n'umushinga Safi uvuga ko uzakomeza guhugura abantu benshi gukoresha izi moto zikoresha amashanyarazi, haba mu kuzitwara, mu kuzikanika ndetse no kwigisha abandi. Umujyi wa Kigali uvuga ko byose biri mu rwego rwo kugabanya imyuka yangiza ikirere ituruka mu binyabiziga bikoresha mazutu na lisansi. Iyi moto ishyirwamo umuriro iminota 40 ikabasha kugenda ibirometero birenga 100 nk'uko byasobanuwe n'abazikoresha. Kugeza ubu hirya no hino kuri sitasiyo za esansi zo mu mujyi wa Kigali hamaze gushyirwaho ahantu hagera ku 10 bifashishwa mu gusharija izi moto. Moto zikoreshwa amashanyarazi zizagenda ziyongera, ariko zigenda zigabanya umubare w'azakoreshaga lisansi. Umujyi wa Kigali wonyine ubarirwamo moto zirenga 35,000 zose zikoresha lisansi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Aha niho dusoreje aya makuru.